turaza guhera ku murongo wa 40 yogarere ku murongo wa 48. Basoma mu izina rya Yesu. Amen. Jambo ry'umuco riravuga ngo Yesu akiza umugore arwaye ubutinyanka azura umukobwa wa Yayiro. Amen. Yesu agarutse ishengero riramusanganira kuko bose bari bamurorereye. Maze haza umuntu yitwa Yayiro, umukuru w'isinagogi, yitembagaza imbere y'ibirenge vya Yesu aramwinginga ngo aze imuhiriwe, kuko yari afise umukobwa w'ikinege yari amaze imyaka nka 12 avutse, kandi yariko arahwera. Ariko aragenda ishengero riramubanda. Umugore arwaye ubutinyanka yari abimaranye imyaka 12, yamariye utwiwe twose ku bavuzi adutanga kw'ingemu, ntihagira ushobora kumukiza. Amuturuka inyuma akora ku buyonga bw'impuzu yiwe, ako kanya umugende w'amaraso urakama. Yesu arabaza ati, ninde akozeko? Bose bahakanye. Petero n'abari kumwe nawe baramwishura baterega mwigisha, n'ishengero rigutaye hagati rikubaha. Yesu aramubwira ati, hari unkozeko, kuko numvise ubushobozi bumvuyemo. Wa mugore abonye yuko atayoberanye, aza ahinda agashitsi, amwikubita imbere, amubwirira mu maso y'abantu bose icatumye amukorako, nuko akize uwo mwanya. Aramubwira ati, mwana wanje, ukwizera kwawe kuragukijije, genda amahoro. Amen. Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Mwumva yakijijwe n'iki? Amen. Mwumva yakijijwe n'umuti? Imana ishimwe cyane. Haleluya. Yakijijwe no ukwizera. Iki gitabo cya Luka cyanditswe na Luka nyene ubwiwe, kandi uko dusoma amakuru atubwira kino gitabo biragaragara yuko Luka ari umuntu yamufashije kwandika kino gitabo witwa Theophile, ni nawe yamuhaye uburyo bwo kwandika kino gitabo, kandi intumbero ngo za Theophile ukwari kugira ngo agaragaze cyangwa afashe abanyabwenge kugira ngo ubwenge bwabo nabwo buzamuke, hama bitume ngo abahambaye n'aboroshe batahura amakuru y'umwami Yesu Kristo. Rero bigaragara ko Theophile ngo yari umuntu yubashwe cyangwa umunyacyubahiro. Uko rero kino gitabo cyubatswe, Luka ajya kubaka kino gitabo bisa n'ibitandukanye n'ibindi bitabo byitirirwa ubutumwa bune, ariko Matayo, Mariko, Yohana na Luka. Ngo usomye igitabo cha Yohana, yatanguye avuga Yesu ko yamyeho. Hama Matayo nawe yatanguye avuga urukurikirane rw'abasekuruza ba Yesu Kristo. Mariko nawe yatanguye avuga amakuru ya Yohana. Ariko Luka we acatangura avuga yuko hariho n'abandi, ati sijenje n'igihangange mu kwandika, hariho n'abandi bambanjirije banditse ku vy'amakuru ya Yesu Kristo. Yicisha bugufi muri uko kuntu kugira ngo yerekane yuko nawe nubwo aje kwandika amakuru ya Yesu Kristo, yuko atari we yatanguye kwandika icyo gitabo. Hari n'abandi baje imbere yiwe kandi banditse ibintu vyiza, amakuru meza avuga canke adondagura ibya Yesu Kristo. Hano dusomye umumama yari afise ukwizera. Imana ishimwe cyane. Hano ijambo ry'Imana ritubwira ko Yesu Kristo yaragarutse i Kaperinaumu. Noneho ahura n'umugabo yitwa Yayiro. Uwo Yayiro ngo yarasanzwe nawe ari
umuntu agezwe gutegura amiga yo mu ishengero, ariko yari afite ikibazo kuko umukobwa wiwe w'imyaka 12 yaragwaye kandi yararembye cyane, yari kumvira. Nawe ukwizera kuramuyobora. Imana ishimwe cyane. Ati hari umugabo yitwa Yesu Kristo, hari umugabo w'igitangaza, hari umugabo akomeye, hari umugabo yazuye abapfuye, hari umugabo adasanzwe. Ugiye kumurondera ashobora kugufasha kuvura uyu mwana wawe. Maze Yayiro arahaguruka aje guhura na Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Amaze guhura na Yesu Kristo, noneho aramubwira ati Yesu Kristo, ndakwinginze uze tujane iwacu, kuko iwanje ndahafise umwana w'umukobwa kandi aragwaye, si kugwara gusa no kumvira, uje kuraba yuko ari cyo wokora ku ruhande rwiwe. Imana ishimwe cyane. Hanyuma Yesu Kristo ataco arabwira Yayiro, inyuma hari uwundi mugore ngo yaragwaye ubutinyana abumaranye imyaka 18 yose, 12 yose. Murababari. Imana ishimwe cyane. Ngo yarabumaranye imyaka 12. Imyaka 12 ni myinshi urwaye, imyaka 12 ni myinshi ubabaye, imyaka 12 ni myinshi utavyuka, imyaka 12 ni myinshi utagendagenda. Uretse iyo myaka 12 n'ukwezi niko nini cyane, uretse n'ukwezi n'indwi nini cyane, uretse n'indwi n'umunsi umwe ni munini cyane. Imana ishimwe cyane. Mugihe urwaye ubabaye. Amen. Nagenda kubwira iyo urwaye ubabaye, iyo urembye uyu munsi n'ugenda uhetse, nawe byogenda gute? Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Ariko uyu mumama iyo ngwara yarayimaranye imyaka 12 yose, ababara, ava amaraso atigera akama. Imana idufashe cyane. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo yari yaramariye ibyiwe byose ku bavuzi, ariko nta muntu yigeze agira icyo amufasha. Imana ishimwe cyane. Nta n'umwe. Nimba yaratunze inka yari yarayigurishije, nimba yaratunze impene yari yarayigurishije, nimba yari umurimyi ibyo yimbuye byose yari yarabigurishije, atanga kw'ingemu kwa muganga, ariko mu nta n'umwe yagize icyo amufasha. Imana ishimwe cyane. Iyindi ngorane uyu mumama yari afise mu migenzo y'Abayuda, iyo wava amaraso cyangwa waja mu bihe by'abakenyezi ukarenza igihe utegerezwa kumara, waca uba uhumanye. Imana idufashe cyane. Haleluya. Amen. Ingorane zikomeye yari afise ni zitatu. Ingorane ya mbere yari afise yari ingorane yarababaje, yari iyo mibabaro amara imyaka 12 yose. Ingorane igira kabiri yari afise ubutunzi bwe bwari bwaramuhezeko, nta kintu na kimwe yari asigaranye, yari asigaye n'amaboko masa. Ingorane ya gatatu yari afise, uyu mumama yarahumanye, abantu bose baramunera. Imana idufashe cyane. Kuko iyo waba uhumanye bivanye n'ivyo bihe, nta muntu n'umwe yari yemewe kukwegera. Imana idufashe cyane. Yewe n'igikoresho usanzwe ukoresha, iyo wowe ugikoresheje nta wundi yagikora. Imana idufashe. Nimba igikombe wesheje amazi nta wundi yaje kugikore, bose barabaza bakabazanya timona yagikozeho, hari wigeze abona akora kuri iki gikombe. Imana idufashe cyane. Nimba isahani wayiririye kubabaza bakabazanya, atari umuntu yigeze abona uriya muntu akora kuri isahani, bakavuga ati oya nawe yakozeho, urashobora kuyikoresha. Imana idufashe cyane. No kuvuga yaranenwa, yari wenyine
amwegere. Imana idufashe cyane. Haleluya, haleluya. Ariko nakuzaniye ijambo rivuga ngo ukwizere ushobora kureba ikintu gishyashya mu bugingo bwawe. Haleluya, banishimwe cyane. Ukwizera ushobora kureba ikintu gishyashya mu bugingo bwawe. Ukwizera kuzoreba igitariho gihabe. Ukwizera kuzobeshaho igitari kwiyari. Niwagira ukwizera mwene data, niwagira ukwizera mushiki wawe kwanje, uzobona ibihinduka mu bugingo bwawe. Bana shimwe cyane. Haleluya, haleluya. Nukuvuga uyo mumama nta kindi kintu yari asigaranye. Haleluya. Nta kindi kintu yari acungiyeho, nta kindi kintu yari afise ashobora kuvuga ati ndafise iki. Yari asigaranye kwizera konyine. Amen. Haleluya. Ye ukwizera konyine kuzogufasha. Bana shimwe cyane. Ukwizera konyine kuzoguhindurira ibihe. Amen. Biblia mugeza bati ko kwizera ufise kuzoguhindurira ibihe. Bana shimwe cyane. Amen. Ibihe ntibihindurwa n'amafaranga, oya, yari akoresheje biranga. Ibihe ntibihindurwa n'ubutunzi, oya, yari abufise, ariko urahera bitagenze neza. Imana idufashe cyane. Ibihe ntibihindurwa n'abagenzi, oya, abagenzi murumva nabo nyine bari baramutaye, yari wenyine. Gira mugeza ati yari wenyine. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ushobora kugira ibibazo bikagushira ahantu ha wenyine. Nagana babwira abarundi n'aba specialist. Imana ishimwe cyane. Umurundi kwa abikoreramo atanakubwiye. Amen. Abarundi icambe nambere ironse miliyoni bakabimenya. Ati Pacifique yaronse miliyoni. Cyangwa mufashe yaronse miliyoni. Pacifique je mu gitondo babahinduye izina bamwita Mutama. Mani bifashe cyane. Haleluya. Haleluya. Amen. Mufashe yaronse umuliyoni. Abantu bakabimenya ati mufashe yaronse umuliyoni yakoze ko twabonye muri banki avuye ku verse. Mani shimwe cyane. Mu gitondo bamwita tuwangwa mu personally. Maucha Imana igufashe cyane. Haleluya. Abarundi n'aba specialist muri ivyo bintu. Imana ishimwe cyane. Kandi ko babona bizamuka niko nabo muzamuka. Bakakubwira ko igitangaza bakubwira ko udasanzwe. Imana igufashe cyane. Ati mbega urazi ko ata muntu mwiza turabona nka wewe.